Romantic Sound indirimbo 9 kuri YouTube ku munsi wa gatatu zose zazinze zijako. Tubabwire uko top 10 yagenze. Isi rero ya Frank Generation 80 niyo igiye kuba indirimbo y'ukwezi. Ego nkabandi mu buhinga bw'ivyuma tetwa ko bashaka kuba babanyumva twita ntibabwa mubone nibaza ari jewe. No twize hamwe. Okay. Karibu cyane mwarabwiranye mukuza nga. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Turabaramukije inshuti no mu bakunzi ba BTV cyane ikiganiro B News, ikiganiro mwama mukurikirana kuva ku minsi ya mbere gushika ku ya kane. Ni ikiganiro musanzwe mushikizwa jewe na Rafa, ariko murazi ko Rafa amazi imisi ari mu rugendo. Hama mwarabonye ko ntigeze ngira irungu, werukana yakoranye na Mika Kizimana. Uno musi naho ndi kumwe n'abari ko barimenyereza nga kuri BTV, akaba ari abastagiaire. Reka tubaha akaryo nabo bidondore. Duhere iburyo bwanje ngo Ladies First. Karibu cyane. Urakoze cyane Spox. Umeze neza cyane gose. Usanzwe ukunda gutunga uko nyene cyane. Nibaza ko igabira ribara yabaye. Bakwita nde? Twirakoze Ange Negrita. Nkaba nimenyereza nga kuri BTV. Yego. Uri muri stage bita gute? Hama umaze igihe kingana gute na stage zomara igihe kingana gute? Stage professionnel. Hama maze amezi 2 kuri stage. Ego nkabandi mu buhinga bw'ivyuma kuri bamwe peut-être ko bashaka kuba babanyumva ariko bavuga ngo Negrita ntibabwa mubone nibaza ari jewe. Ego karibu cyane. None Negrita araciga yarahejeje iyo mishatsi ni gute? Oya narahejeje kera bona niga kuri Grand Lac. Ego nkaba na présence muri 2018 mu wiki muri télécommunication et réseau. Ego cyane karibu. Ku rundi ruhande ndi kumwe ngaha n'undi bakwita Yo mungere Arno. Karibu cyane. Umeze neza? Ego Arno ninde ko batamuzi nawe? Ego Arno ariko yimenyereza ngaha kuri BTV. Ego mu buhinga bw'ivyuma nkaba maze amezi 2 nka Negrita. Ego nkaba twize hamwe muri je twahejeje bimwe. Okay. Télécommunication et réseau. Karibu cyane mwarabwiranye mukuza nga. Yes, karibu cyane. Mwakoze kwemera kumfasha B News kugira uno musi abakunzi bacu nabo nyene babone ibintu bishasha. Ego murakoze cyane. Ego B News rero nkuko yama bigenda gute? B News duhera ku ndirimbo iba imaze ukwezi ariko ubunye ikaba yasubirijwe. Nibaza ko indirimbo ya Bime Tusera, indirimbo yitwa uri kibirengeye. Ni indirimbo imaze igihe kinini ariko turafise n'amakuru mashasha kuri Bime Tusera, aho kuno kwezi nyene azoshira abona album yiwe yitwa Kuba Nkufise. Nizera ko twofata akanya tukayikwirikirana hama tuce tugaruka kumbure tubabwira top 10 rero ukuntu yagenze amatora. N'indirimbo yabaye y'ukwezi mwazindutse mubibona ku mbuga ngurukana bumenyi zacu za BTV yaba kuri Facebook. Reka ni nyuma ya kano karirimbo uri kibirengeye, akarembo ku kwezi kasubirijwe uno musi nyene. Kondi umunyabyaha mwami ni kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe mwami daturu nduwidegemza kandi ndashimye. Ako karirimbo ka Metusera kibirengeye. Reka tubabwire uko top 10 yagenze. Turahera ku ndirimbo y'icumi ya Star Girl by Abinabil. Ifise vote ya 0 vote. No kuvuga nta nijwi na rimwe yaronse. Icyenda Marry Me by Daddy Face. Marry you, would you marry me, I will marry. Hari indi twa Ndahwera by DJ Chanto fit M Data na Estanish. Ego ifise ivote imwe gusa. Twende, what's up for you? Ndahwera mama, ndahwera mama, ndahwera mama.
hanyuma y'indwi ijambo by MTC. Ni jambo ya MTC. MTC. Ifise amajwi angahe? Ifise amajwi abiri. Jambo, Jambo, niwe Kristo, 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 niwe Jambo, Jambo, Jambo. iya gatandatu ni Come Close by Lolilo Simba Fit Kidumu. Ifise amavoti 5 gusa. Baby come closer, closer, chérie. Vyanje vyishimo, undi mu maraso. No More by D4G Ministry. Ifise vote 6. Animo, animo, about separate. Jesus brought me in here. Animo, animo. Turakurikiza indirimbo yitwa Esprit de Dieu ya by Fortran. Bigirimana, Erozi, Kayimba ifise amajwi 7 gusa. Hanyuma Soma by Club Lumière pour tous ifise vote 88. Indirimbo ya kabiri ni indirimbo ya Negrita. Ni Love Fire by Konangwe Steve. Ikaba ifise amajwi Ni 619 votes. Baby, give me love fire. Give me love fire. Hanyuma ya mbere ni Giswi by Frank Generation 80 ikaba ifise amajwi 1167. Igiswi rero ya Frank Generation 80 niyo igiye kuba indirimbo y'ukwezi aho izokuba mitanguza ibiganiro vyose vy'umuziki ngaha. Ni indirimbo igiye kugirirwa promotion na Frank Generation ubwiwe. Ni indirimbo yagiriye ko comeback. Ni indirimbo iryoshe cyane yitwa Igiswi, Igiswi cinobera. Nibaza ko ari indirimbo mugiye kubona kenshi nkuko mwari musanzwe mubibona, ariko ubu tuzorenza ko cyane. Giswi cinobera, hey, Giswi. Tugire ko rero tubashikiriza uturirimbo dushasha sivyo Negrita. Akarimbo ka mbere kitwa Yambereye inshuti na kumuririmbyi yitwa Willy Nizi. Akarimbo katagira amasanamu no musi dufise uturimbo twishi tutagira amasanamu. Akandi karimbo nakahe ni DJ Philbert fit Dr Cloud. Akarimbo kitwa Domeka. Yes, akandi karirimbo canke izindi ndirimbo shasha nizahe? Ni za Sapi ya Romantic Sounds. Indirimbo 9 zari muri kandi zagiye no kuri YouTube. Ego cyane ku munsi wa gatatu zose zazinze zijako, murashaka kuja kuzumviriza mukazikwirikirana. Ariko kandi hariho n'indi ndirimbo yitwa gute Negrita Sina Beef y'umurivyi yitwa Lipman Wizifi asanzwe aba mu gihugu ca Sweden. Yindi ndirimbo hariho Urubura by A Case Down. Hakaba hariho n'indirimbo yitwa Murananiye ya Matabaro Passion. Ego cyane izo ni indirimbo zitagira amasanamu, ariko mu ndirimbo rero zifise amasanamu. Indirimbo imwe dufise rudende ni yande ni Alvin Smith ya Kamisha. Ego ari kumwe na Mona Walda. Akarimbo kitwa Kamisha ka Alvin Smith Lavash ari kumwe na Mokenzi. On dit mieux c'est quoi? Kamisha. On a eu un moussi et Muhammad. Kamisha. Turabandanya n'amakuru dufise muri B News. Amakuru dufise ni nayahe? Ahanini dufise amakuru ya Natasha. Yes, Natasha Burundi, Natasha Ngendabanka, umuririmvyikazi amaze igihe atari ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yari mu rugendo hariya mu gihugu ca Kenya. Vyari bitegekanije ko kuri wa gatatu azoba yagarutse be na manager we DJ Rafa, ariko vyaje giturumbuka urugendo rukaba gwasivye, bakazoza kuri wa gatanu. Tubibutse ko Natasha mu ndwi imwe amaze hariya yashoboye gukora ibitandukanye, uretse igikorwa cagiye kimujanye na cane ca collabo yabe na Femi One, ariko turashoboye kubona ko yagendeye ibibanza bitandukanye, yarakoze ama interview, yaragiye
kuri Trace no kuri Boom Prayer novuga ati ni ivyicaro biri hariya muri Kenya. Yes, ayandi makuru dufise na yahe Negrita? Ayandi makuru ni ibindi bikorwa twiteze vuba cyane bya Dofactor Production. Ego. Mukaba musanzwe muzi yuko harimo Vishu na Deficit 5G. Ego cyane. Twitege ibikorwa nibaza ko vuba cyane bagiye kutwereka ibikorwa bishasha. Ego cyane turazi ko Deficit 5G ariko kuduha akarimbo kitwa Mahoro ariko ku mbuga ngurukana bumenyi zabo muri Dofactor baguma bavuga ati hariho bishasha muri kuno kwezi kwa December. Reka tuvitegura ariko tumira amate kuri kano karimbo nyene kitwa Amahoro ka Deficit 5G. dushaka amahoro twese amahoro yavuye kure tuyabungabunge twese. Tubabwire ko hariho n'izindi ndirimbo twiteze nshasha ya Big Cobra ari kumwe na Kiriku hamwe na niya Petit Dani, indirimbo yitwa Natasha. Hari indirimbo yitwa Molo y'umugwi witwa We Love Music izo zabona ku munsi wa gatandatu ariko abandi baririmbyi bafise bishasha n'abahe Arno Lolilo ariko arategura indirimbo shasha yiwe. Ego Lolilo yavuze ati mushaka EP album canke song ni muri kuno kwezi nyene kwa December. Ubundi muririmbyi ni Mukombozi album aiduha vuba cyane. Ego cyane tuca tugira ko kandi tubabwira n'ivyimirije ico bita Genget. Yes, ni cuisine européenne burundaise izobera hariya kuri Jardin Public ni kurino igenekerezo rya kane kuri wa gatanu hariya nyene kuri Jardin Public. Kwinjira ni kubuntu, hazoba hariho vyinshi, hazoba hari abakomedie nka Michael Sengazi, Kigingi, Hervé Kimenyi, Groupe Culturel Ntahemuka n'abandi benshi cyane, tutibagiye ko Mama Solo azoba hari kugira duhe ivyo kurya cyane. Gusa sinibaza ko amnazosiba. Ego tuzoba twahishikiye hariya kuri Jardin Public. Ego ariko mu bindi bishasha vyimirije Tamba yagarutse. Ego Tamba yagarutse azoba kuri ESP XSF. Ego azoba ari kwigenekerezo rya 19 n'amakuru tuzogarukako ariko kandi tubibutsa ko kuri iryo genekerezo nyene hari Igitega hazoba finale hakabaho n'icitwa Light Up izobera kuri Mutima Bar Friday Saturday ya DJ Montana musenze musukora mu DJ akorera hajya nyene. Ego avuza ariko bavuga ko uwo munsi azoba ari indirimbo ndundi gusa, hatumiwe abantu bose, kwinjira ni ku buntu. Ni DJ Montana umu DJ wahajya nyene kuri Mutima Bar. Reka tubabwire ico bita Top 5 aho Top 5 twama twibazanira buri munsi wa gatatu. Ni indirimbo zitanu. Indirimbo yagiye ku kibanza ca gatanu ni yahe? Sibigambo ya Omar Yoli, akaba ari umuririmbyi w'umurundi asanzwe akorera ibikorwa byo hariya mu gihugu ca Uganda. Sibigambo no sibigambo siamo sibigambo no ku mwanya wa kane naho ni indirimbo yahe? Ni Vile by Agama Swaga. Yes, ni indirimbo twaronse ubwa mbere hariya muri Friday Light Show ku munsi wa gatanu. Vile hata kama inaumiza kule hivyo ndo mimi napenda. Vile hata kama inawasha mule I like this. Indirimbo iri ku mwanya wa gatatu ni yahe? Araje y'umuririmbyi yitwa Eliezer niyo nizigiye. Araje tuwe paso Indirimbo yagiye mu kibanza ca kabiri ni yahe? Indirimbo yitwa Dandia Baji G-Shine. No muririmbyi ari mu gihugu ca Kenya w'umurundi. Mtamka sari tunadandiaga we mtamka sari tunadandiaga. Hama ikibanza ca mbere muri top 5 ni indirimbo yitwa Ni Sawa ya Burundi gospel artist We Empire.
reka rero ngo akaryoshe ntigahora mu itama, nizere ko mutigeze mugira irungo muri kino kiganiro. Ni ikiganiro naronse kwanza bamfasha, hama ni ikiganiro tutari dufise abatumire benshi, ni ikiganiro mwashoboye gukurikirana vyinshi. Reka nshimire abadufashije na cane cane Negrita hamwe na no mwakoze kuza ku mwakoze namwe kutwakira, mwakoze cyane. N'ikindi yego muri buhinga bw'ivyuma, ariko urumva ko vyose mubishoboye. Yego cyane. Dushimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma nyene. Kuri kamera turi kumwe na Boris nawe nyene ariko arimenyereza ngaha, turi kumwe kandi na Emmanuel mu buhinga bw'amajwi, tutibagiye Pick and Pro. Rero naho ubutaha mu kiganiro kizokwirikira, aho tuzotubazanya n'andi makuru. Naho ubutaha, ciao. BTV Burundi presents B News. B News. B News.